Guys, telefone yawe kubishuha ntabwo ari copy no, ahubwo telefone yawe kubishuha n'amabanga 3 utigeze umenya. 1 2 3. Wowe banza ushondere like kuri no video, hanyuma ndakwereka utuntu 3 tw'ubwenge uza gupfunga muri telefone yawe, hanyuma uce usezerera ibintu byo gushuha. Nta telefone nini idashuha ntagire umuntu n'umwe azokubesha. Niyo telefone yawe ifite 256 GB, niyo ifite 512 GB, ntaza kubesha ngo telefone yawe ishobora kuba ari ntoyi, ahubwo no tuntu tw'ingenzi utarasobanukirwa. Nuwa nkurikira kushika aho ino video herera waza kutahura bino bintu. Ndashaka bene gusaba banza like ino video uyipartage abandi, wibuka no gushenda hejuru kuri page kugira ngo hatagira ka video na kamwe kubwenge tucisha kwa hano kaza kwigira kadushika. Dushigike no muri YouTube tugira channel yitwa Miyora Studio Bwenyuze, unyarukireyo urabe na video y'ubwenge ahari. Hanyuma rero twagiye ndakwereke ingere uhagarika ibintu bituma telefone yawe ishuha. Ikintu cya mbere kugira uhagarike ko telefone yawe ishuha, waza kuja muri Play Store yawe nkuko, hanyuma ucuduga hano kuri kano gafoto do profile uza kubona kahari swat ushaka kuri foto cyangwa urudome rutangura izina rya email yawe ucucyondaho nkuko, hanyuma mushimo manura hano hepfo scroll down urabona ahantu handitse settings, ucucyona kuri no settings, hanyuma numara gucana kuri settings murabona ahantu handitse network preferences, aha ucuza ucyonde ko nkuko, hanyuma murabona ahantu handitse auto update app, sorry kidogo na kodero turu turaca muri settings, hanyuma network preferences murabona ahantu handitse auto update apps ucucyonda ko nkuko. Guys, murabona handitse ngo update all apps over wifi or mobile data. Hano application ngo update all apps as soon as updates are available. Akantu kose ano ma application yose mubona ari muri telefone yanjye, murabona ano ma application yose aya yose ari muri telefone yanjye buri mwanya ngo aguma yi updating. Yes, murumva bisha bituma battery gumi travaya cyane gumikora buri mwanya, telefone gumihiga ngo neke kigeze ko updatinga iguma updating. Ibyo bice bituma telefone yanje iguma ikora, umva ntiruhuka kuva mu gatondo iguma ikora, ni hamwe rero usanga yashushe. Rero telefone yawe wifuza kuyihoza ucuze ukacishona hano do auto update apps, wowe updating ariko wenye no bikeneye apana ko yoyo updating automatically. Akana kantu kambere dufunze. Akano ka kabiri wundi urabona iri kurakoresha telefone nkunga urabona umuco uri kuri samples, birasaba ngo uri ahantu nko mu nzu, ahantu mu gitutwe umuco umanure, navyo nyene biratuma ekra ya telefone idakora cyane, kuko umuco nawo uri mu bintu bituma haba shofe ya telefone, umuco ashaka kugabanya wibere nk'ahantu hatekanye. Alright, so ikintu cyanyuma rero ni ikintu cy'ingenzi ndagusaba kubanza kudushigikira ukagera muri YouTube, dufite channel yitwa Miyora Studio Bwenyuze, ngiyi urashaka kugenda ukayiroshesha hanyuma ukadushigikira nakwereka akantu kanyuma gatuma telefone ishuha. So guys, akantu kanyuma ba bantu usanga mufise itushe zitatu ngaha hepfo za retour, murabona hariho tushe ya retour yo kubivamo yose ni impera ijya ya menu. Jo urana kwandika nkoresha zino retour zo mu mbabu, retour zo mu mbabu izi muca muzibona nkuko ntacho mbaza kubibereka. Mwebwe mwayishanda kijya tushe kanabeka nko kuri telefone nk'akarorero, murabona itushe iyi shonze kiyi, murabona bino bintu biba bitonze, ibintu biba bitonze, murabona guys, ibintu biba bitonze, ibi navyo nyene ni ibintu application biguma bikora. Telefone ubuze ngo wakufi mugabo ni application biguma bikora, ngenda bibereke ngaha je wanje, babona nta bino bintu byose bitonze, ibi byose biguma bikora in background, kandi ubuze ngo wavyugaye mugabo biguma bikora in background, bino bintu byose biguma bikora, bice bituma telefone ibintu byose biguma bikora irashuha igahakwa no kumeneka. Ni byinshi rero ikintu cyambere gihari wowe ucuza kuri kano kantu kanditse close all kugira ngo telefone yawe uyiruhurire. Ibintu niba bikora telefone yawe uzogusezeranye n'ikintu bita gushuha. Guys, video wayikunze irakinge ipartage abandi. Wifuza kugura konti ya 1xbet koresha code promo mu ndome nkuru Sakabagame 1xbet Sakabagame wit stars tumuge. Hanyuma kandi kubifuza amakode promo yo muri wit murashaka kundondera ku nimero nyene musanze mundondera ko nkabibafashamo.